n'akanyamuneza kandi kubona uyu mwaka wuguruwe Uburundi buri mu mahoro, umutekano n'umwumvikano hagati ya bose rimwe ngaha mu gihugu cyacu. Mwebwe rero mwamikangamwe mutanguye uwo mwaka ni muvyakire nk'umugisha, kuko muje kwitegurira guhagararira amahoro n'umutekano, ntimuje kubirondera. Mwinjire rero mu ntwaramiheto muzi ico muje gukora. Bisaba rero imyiteguro idasanzwe mu mutima, mu muzirikanyi no ku mubiri. Nico gituma imyimenyerezo yo kwivuna basi isaba kurinda no udatinya urukamvye. Mu rwego rwo kwivuna basi bisabwa kugira umutima wo kwitanga no kwitangira abandi. Bisaba ko buri incabwenge uzi gutohoza no gufata ingingo mu bwitonzi kugira ngo ntujaniranye kubera ubwoba. Umuco wo kwitanga umwasi wari waranyengetereye abarundi, mwebwe ntibibajemwo, uwo mutima ntubajemwo, kuko wosanga witeranije n'umukunzi. Aha muhaje muri abene gihugu basanzwe, ndabivuge nk'abanyamahanga, muhaje muri abasivile, ariko muzohasohoka muri ntambwe mu rugo. Arico gituma muje muri nk'ibibuguru vy'intare, muje kugira ngo babahingure mucike intare nyazo. Abo bizonarira nabo bazocika ingwe, abandi bacika ubuyabo. Ariko ico tubashaka ko twebwe nuko mwese mworangiza mumeze nk'intare mu muryango w'abarundi. Nagira ndabagabishe kandi mwinjiye mu gihe tukiriko turisanasana mu gihugu mu bijanye na politike, imibano n'ubutunzi. Iki gihe abarundi baracarabana mu maso bikekana mu bisata by'igihugu kubera amacakubiri yari yarasinzikaje Uburundi. Mu kubatora mwarabonye ko basuzuma ko intara, ubwoko ndetse n'ibitsina byaserukiwe. Mugabo kuva ubu kubera igikorwa mwitegurira arico kubahiriza abantu bose bazoba baba mu gihugu, ubunyene, ubwoko, intara, ibitsina mute hasi muvyibagire. Abarundi ntibakeneye umuhutu canke umututsi, umukenyezi canke ubuva aha canke hariya kugira ngo baronke umutekano. Bakeneye ingabo z'Uburundi, ingabo zibushitse zidahengama. Mwinjiye babitirira ubwoko, mumenye ko muzohasohoka mufise akaranga k'intwaramiheto itavangura mu gukorera igihugu. Ico cigwa co kwiyumva nk'umurundi mugitangurire aha nyene uyu munsi nyene. Kuva uno munsi karangamuntu yanyu ni ibendera y'Uburundi. Abazi ko mwaje muri abahutu, muri abatutsi, muri abakenyezi, muva mu ntara, nagira ndababwire nibabibagire, kuko karangamuntu irahindutse. Ubu mubaye umurundi w'umutima, umurundi w'akarorero. Mutangure kuvyiga uno munsi, kandi abo baba barabatumye uko mubahebuze mutuno munsi twinjiye mu gihugu turi Burundi. Muri mwese ndazi ko atawe abahutu, abatutsi canke intara bakoraniye hamwe mu nama ya bose ngo babahe ubutumwa. Nico gituma atacegeranya muzobaha. Ni jewe nk'umukuru w'abarundi bose ndabitumiye.